gice ca kane naho duhera aho uno mukobwa yari yagiye gutemberera Relax. Ubwo Betty yarakunda cyane Relax, bagasangira bakishimana bakaryoherwa, ariko ku muhungu ntabwo byari bimworoheye na gatoyi, kubera ko urazi neza yuko Sbaro yari yaramwankiye yuko agendana n'uno mukobwa Betty, ko uno mukobwa yari asanzwe ari no mu bibazo. Uwo munsi nyene nibwo baza kumutora, ubwo Sbaro yazanana n'aba bodyguard biwe bagatangura kwataka uno musore. Ubwo baramukubise cyane bimwe biteye ubwoba, kubera ko ibyo bariko barafungura bariko banwa ubuyi birangira nabwo babumusheshe ko uno musore yarababaye cyane kubona yuko ariko aratakwa. Sbaro amubwira ati ndaguhaye gasupo yanyu nyuma nakubwiye yuko ugendera kure y'umukobwa wanje mushiki wanje, none ibyo nakubwiye byose nta na kimwe wigeze wumva, umenga ntiwumva. Nyimba udashobora kubihagarika rero ndiyemeje neza yuko ngiye kukugirira nabi, kandi byenga byakunda uzoba mubi. Umusore rero akaba yari yasanzwe ari mu bibazo, kumva yuko amategeko bariko baramubwira atayagiriye ko ashobora kugirirwa nabi, ariko bivaye n'ukuntu umusore yari yababaye cyane nta n'ikintu na kimwe yashoboye kwishyuramwo. Ariko Sbaro abwira aba bodyguard biwe ati ngo twigire kazima mission twayirangije. Umukobwa nawe ati cangaha dutahe muhira, nimba utumva yuko ushobora kutagenana n'uno musore imenye ko uzotegezwa kugirirwa nabi. Ku munsi wakurikiyeho naho uno mukobwa yumva yuko adashobora kubaho atari kumwe na Relax. Ubwo Relax yamuturutse inyuma maze aramubaza ati umezerewe gute, yagiye kumukora ku itama. Ubwo Relax amubwira yuko yabyimbiwe ameze nabi cyane, ariko umukobwa yabandanije kugenda ngo yongere kumukorako, ariko Relax aramubwira ati we ntubona ko merewe nabi. Ubwo umukobwa yatanguye kumuhereza amafaranga, amubwira ati akira no mafaranga rero ugende urondere passport. Ubwo umaze kuyironka nibwo tushobora kwiga ukuntu dushobora kubaho, je nawe urazi ko ndagukunda cyane. Nimba abavyeyi canke mukuru wanje musaza wanje adashobora kwemera yuko je nawe dukundana, ariko ndabizi neza ko ndagukunda cyane, kandi ninzira neza yuko atari we azondongora. Rero ntugakasirike cyangwa ugire ikibazo na kimwe, ndabizi neza yuko ndagukunda cyane. Genda urondere iyo passport, hanyuma uyirose duheze twimuke tugende kuba muri Canada. Ndabizi neza yuko ibindi bizoba neza, rega sibo bazontwara kuba bandazimisha yuko ntegezwa gukundana na wewe, ntabwo ari ngombwa mu mutima wanje, siko biri. Je ndagukunda cyane, nzi neza yuko nawe unkunda. Akira n'amafaranga hanyuma ugende urondere iyo passport, nuyironka tuzoheza tumenye gahunda yindi dushobora gupanga. Umusore yaratoye amafaranga maze amubaza ati none kuri passport ndaza kubigenza gute? Maze umukobwa amubwiye ati twamaze kuvugana n'usanzwe abijejwe, haraheza ugende yiho hanyuma muvugane, ibindi byose ndaza kubimenya mu nyuma, turaza kuvugana kuri telefone. Umusore agiye kugenda maze Betty aramubwiye ati none uca ugenda uko kweri nta nuko nasezeye, ndabume basi n'akabizo. Ubwo aramuhobera, ubwo amaze kumuhobera Betty arishima ati makabizo nako. Oya, umusore ntabwo yarabyishimiye, ariko aravuga ati ko biri kose reka ndakamuhereza. Ajya kumuha ku itama ritababaye maze birangira amubabaje, amubwira ati yo mbabarire cyane mpa kuri iryo naryo. Ubwo yamuheretse ku rundi ruhande maze Betty yongera kumusoma no ku rundi ruhande, amubwira ati bye rero ugende ubikore neza, ndabizi neza ko biza kugenda fresh, ndishima ndi kumwe na wewe. Ubwo ku rundi ruhande naho tubona umugenzi wa Betty, ubwo barahoberanye amaze kumva gahunda ziwe zose. Ubwo Betty yamubwiye yuko yishimye kuba ari kumwe nawe, ariko ti bimeze gute kuri ngaha? Ati jewe ndi ngaha rero ndiko ndiyumvira ko no bigenza. Ubwo urabibona ubuzima ntabwo bumereye neza, musaza wanje ntabwo yishimye kuba ngenana n'urya musore Relax. Ubwo uwo yarayiriko arabwira zigwa kabwira umugenzi maze amubwira ati none urategekanya iki ko ubona musaza we yabyase? Ubwo Betty amubwira yuko ariko arategekanya yuko uno mukobwa uno musore wiwe bagenda muri Canada. Ubwo byaboneka neza ko uno mukobwa nawe amushigikiye mu cyiyumviro, ariko muri rusangi nta nubwo yaranamushigikiye, ahubwo yaraje kumucunguriye kugira ngo ashobore kujya kubibwira musaza we. Ubwo Betty yamubwiye amajambo yose azi yuko ariko abwira umugenzi wiwe uwo bagendanye, umucuti wiwe wa wundi uba ufise ushobora kubwira amajambo canke ikintu cyose kibanga akabikubikira, ariko ntabwo byari ko bimeze. Ubwo amaze kumubwira yuko bivanye na gahunda ziwe bateguye yuko bategerezwa kwimuka bakava aho baba, hanyuma bakagenda kwibera muri Canada, amubwira yuko n'umusore yamaje kujya kurondera passport.
umukobwa nawe amubwira ati none ko mugiye kugenda uzokwibuke unyibuke kubera ko ndabizi neza umuntu amaze gushika hariya arahinduka. Ubwo Betty amubwira ati nubwo abantu bahinduka je sinoguheba ngo ngende nk'uko. Ubwo iwe yarazi ko ariko arabwira, yazi ko abwira umugenzi wiwe kandi baba bahuza cyane. Ariko muri buno buzima si byiza yuko buri kintu cyose cy'umugambi cyangwa ikindi kintu cyose ushobora kuba wagenda ukakibwira abagenzi, ko abagenzi ntabwo bari beza cyane. Ku rundi ruhande naho tubona umusore Lilex yari yamaze gupanga utwiwe twose, ubwo passport akaba yari yamaze kuyironka. Ubwo umugenzi we amubwiye ati none urabona ko ari bino bintu ukoze byo kugenda ari byiza. Ubwo umusore amubwira yuko yamaze gupanga kila kitu ko agiye kwibera muri Canada, ati nta bundi buhitamo bundi sigaranye ni ukugenda nkabana n'umukobwa kubera ko umukobwa ndamukunda cyane. Umuhungu nawe amubwira ati sawa kuba umukunda ni byiza ariko ubona gute uzonyibuke. Ubwo baremeranya na Lilex yuko azomwibuka, yuko atazigera mwibagira. Amubwira yuko ubuzima nibwagenda neza nawe azoja kurondera ibyangombwa hanyuma akamusangayo. Ubwo akaba ari byo bariko barapanga na Lilex. Ariko ku rundi ruhande ntabwo tumenye yuko uno musore ari by'ukuri ko ashobora kuba yabyemera yuko azomubikira ibanga, kuko Lilex yamusabye yuko yamubikira ibanga ntamubwire na kimwe yuko ashobora kuba yacitse, ariko byose bikaba byavuye ku mukobwa. Ubwo birangira umusore yigiriye. Ariko aho bari bahagaze Lilex ari kumwe n'umukunzi wiwe Betty, ubwo bariko barasezerana bavuga ati none ko wari watevye mbabariye gato kuba natevye ariko ndazi yuko tugiye kugenda. Ariko bakiri ngaho bariko baraganira niho ku ruhande haza imoto iriko Sibaro na bagenzi we inyuma mu modokari. Mwari muzi rero yuko mugiye kugenda yuko ibintu byose mubikemuye ariko ntacyo murabona. Ubwo havuyemo wa mugenzi wiwe wa mukobwa na mugenzi wa Lilex nyene, kandi kumbe bamwe bawibutaka ari bo arabagenzi ntabwo barabagenzi. Niyo bagiye babwira Sibaro ibyabaye byose, bamubwira yuko ategerezwa kwigira yuko bamaze kwipanga n'umukobwa, kumbe bamwe bitwa ko arabagenzi ntabwo arabagenzi. Aba rero akaba ari bo batumye mission ya Lilex na Betty ipfati. Congratulations, waruzi yuko ugiye ariko birangira gahunda zose zihagaze. Ubwo Betty urubanza rukaba rurasivye wo kuja kure ya musaza we amubuza kwikundanira na Lilex, kandi na Lilex nawe bikaba birangiriye ngaho. Ubwo gahunda zo kubandanya ibyiwe na Betty bimaze kuboneka yuko uno mugabo Sibaro ari mu musaza wa Betty amwangirije. Ntabwo vyoroshe na gato. Impanuro rero iba irimwo ntuzi ukabwire buri muntu wese programa cyangwa gahunda z'ibintu byawe, kubera ko ujora kubona ari umuntu mwiza ariko bikarangira ibyawe byose abyangirije. Gahunda zose iyo ushaka kuja hose bikanka bivanye nuko abantu bakino gihe ntabwo ari beza cyane. Mbese ino nkuru yoba yagushimishije? Niba yagushimishije kora subscribe kugira ngo n'ikindi gihe cyose tugushiriye ko inkuru shasha uzosheke ubibona. Like, comment, share byose iyo bimukoze biraduhimbara cyane, kuko bituma tubona aho tuba twahengamye, aho tutakoze bimeze neza kugira ngo tuhikosoreko maze duhurire no mu bindi bice bizokurikira. Ciao ciao.